ubu icyo ndiko ndagira ngomba kwintegramo intelligence artificielle ku buryo izofasha kubagara gupompa no kuvomera kandi yikoresha ikaca iturungikira ayo masanamu igenda irafata ku buryo ishobora kuvuga iti ahantu igiterwa kiratanguye kugwara ikaraba iti mbega nta tugitwe dukoko twuba turi mu mababi hanyuma ikayarungika apana yuko umuntu arima mugabo arindiriye yuko imvura izogwa cyangwa itazogwa ahubwo arima azi yuko azimbura ku by'ukuri jewe nico ndiko abanyeshuri bariko biga biology barakeneye cyane kubona ibyo bariko bariga na cyane cyane nka bijya by'amaserire vegetale n'ibindi narumva shaka kubona ivyinyegeje twe tutabona mugabo batwigisha tukabifata uko ndavuga ati reka ngerageze iyo narayikoze irakora haracyariho n'ibiganiro nagiye ngira hari mu myaka iheze biracyariko kuri YouTube mu nyuma ndaja muri kaminuza kuri Université du Lac ngira igisata ca génie logiciel mvuye muri électricité industrielle muri CERIC sinashoboye kugirirwa amahirwe yo kwiga muri ETS narayirondeye ndayisaba kuva mu 8 biranga mu nyuma ngeze mu kabiri muri kaminuza muri ico gisata narumvise ko hari abarundi bagiye muri leta zunze ubumwe za Amerika bagiye kugira competition mu bya robotique mugabo ngo baciye banyika jewe nk'ivyumva ntangura kwiyumvira ku by'ukuri mbega bari basanzwe banabikora ngaha ndavuga ati uko biri kose bateranye ibyakozwe ngomba nkore iyikozwe ivuye ku busa ndayikorere jewe hanyuma ndabacarenje ca ndatangura ndakora mu nyuma amashuri tugeze aho tumera nk'abaheraheza muri ajya ama examen ya nyuma ndagenda ndegera umudwayene wa faculté ndamubwira ibyo ndiko ndakora ahubwo acambwira ati yigire sije ya fin d'étude ca ndayikorerako nahejeje 2018 ca ntera ndonka akazi muri Kabu ariko nkabona ingene mvyuka saa 12 z'agatondo nkatonda nkasubira gutaha 18h bikaca binsaba yuko nza kubyuka saa 5 nkakora gushika saa 10 ndiko ndiyigisha kuko ku by'ukuri natanguye kuyikorera ko ntazi ikintu na kimwe ntazi ngene hobby yubakwa aho yohera naho yohereza kuko cyari igisata gishasha mu nyuma nkoze amezi 2 ndavuga ati ibi bintu byondusha ndahagarika akazi ngoma mbanze nkore kwanza ibyanje banze ndavyige ndabimenye hanyuma ntangure kubikuza cya ndatangura ndakora 2022 nageze gusoma igitabo hobo ya mbere ikora hobo yikoresha iri autonome nakoresheje washaka nakoze system isimira microprocesseur y'imashini iri programmable ikoresheje logique yiwanje nkayihereza logiciel iri abazi programmation iri totalement en hexadecimal impapuro zine ndayishiramwo irakora na presence ikora ya detecta mamine antipersonnel kandi yarakora mu nyuma ndabona ati uko biri kose iki gisata nikizonshikana kure kuko kugira detection y'amamine mu gihugu kirimo amahoro hoho bizofasha iki ca ndavuga ati reka ahubwo ndabe ngire réorientation ndabe nkore mu gisata c'uburimyi kuko bizofata ku bantu benshi kuko uri kuraraba uno munsi abantu
bariko bariga gose kuba bariko bariga gose abagenda kurima mu mirima batera bagabanuka ku munsi uno munsi genda umurimyi naho nkora ibya robotique ndakunda cyane uburimyi ndabona challenge duhura nazo ufashe nk'umurima w'ihegitari ukavuga uti je ngomba ndima ibiharagi umuntu ategerezwa gukoresha abakozi niburi 150 kandi bikafata igihe kirekire cyane bariko barabikora kandi muzi yuko periode ujya sezo ujya mwanya wo kurimamwo ni muto buri limite umuntu abakeneye kurima n'ingoga agaheza kugira ngo bironke umwanya w'imvura ndavuga ati iki gisata uko biri kose ejo kizoba gikenewe washaka cyane gose ndavuga ati ntegerezwa kukigumako 2022 Innovation Week ya kabiri birabaye ndapostira ndabaselectionner ndaronka gashimwe cya ndavuga ati uno munsi ka robo kari kuvere n'impapuro kuko kari na ntunze na carton nta couvercle y'icuma yari ko cyari carton totalement indani hari ama circuit électronique ndavuga ati reka ndabe yuko no kazamura gatonya cya ndafata nariko ndakorera kuri projet ya UNICEF projet yagira utu machine dufasha abana mu kubaririmbira kubacira imigani no kubavugira ibitito mugabo avec commande vocale iyo projet turayikorera ko na equipe nari ndongoye irahera amahera avuyemo cyafatanya na yandi ya Innovation Week cyantumako imashini hanze n'utundi dukompoza nkeneye kugira ngo nzamure ka robo gakisununure ndatuma ko imprimante 3D irashika imfasha gukora amantu z'ama pièces ari en plastique ndayikoreye ndatuma ko haba ama oscilloscope n'ayandi makate microcontroller zirashika hanyuma muri ico gihe nakora robo ishobora gufasha mu byo kuvomera cyangwa gupompa imiti benshi ngaha ndazi yuko atari rya mbere bambonye hanyuma ariko n'ubundi ntiyari bwabe robo novuga ati yoja mu murima kari gato cyane gose ntiyari gushobora kuja mu murima hanyuma ngo ina avance ndavuga ati none no bigenza gute haba abandi ba jeune ababo muri hogi ndanabashimire baciye bagira bati twe turifuza kudevelopa robotique mugabo turanifuza nuko tuzokoresha n'ibya intelligence artificielle ingo dukorane wewe kumaze kubigiramwe uburambe ntitwosubira guhera kuri zero ingo dukorere hamwe tuzoze turungurana ubumenyi dushire hamwe bike dufise mugabo tuduzanye cyandagenda uno munsi nkorera muri ville uno munsi aho ngeze ni hehe mu mwaka uheze nyene icubahiro yaranteye iteka ndaronka agashimwe le premier z'ukwa gatanu nk'umwe mu bariko barateza imbere ico gisata c'uburimyi ariko hariho abibaza bati mbega none kumenga umaze imyaka myinshi cyane twumva ngo robo uriko urazikora zirihe ntawe urazigurisha nanje nkaca ngira nti oya ndacazikuza uyu munsi ngeze hehe sasa ngeze kuri robo ishobora kuba ipima hagati y'ibiro 70 na 80 iri presque aka modoka gato irashobora kuba commande na telefone ikoresheje wifi narayigiriye na application ishobora gukorana irandungikira makuru yayo y'ingene iri kirakora irashobora gukomunika na satellite sans internet ni réseau cellulaire haroka ama coordonnées GPS yayo ubu ico ndiko ndagira ngomba kuintegramo intelligence artificielle kuburyo izofasha kubagara gupompa no kuvomera kandi yikoresha ikaca iturungikira ayo masanamu igenda irafata kuburyo ishobora kuvuga iti ahantu igiterwa kiratanguye kugwara ikaraba iti mbega nta tugitwe dukoko twuba turi mu mababi hanyuma ikayarungika apana yuko umuntu arima mugabo arindiriye yuko imvura izogwa cyangwa itazogwa ahubwo arimaze yuko azimbura ku by'ukuri
jewe nico ndiko ndakorera ko muri kano kanya izobikora ibyo bikorwa ndanifuza yuko nka le 1er juillet izozira na defira umaze gukora ni robo izofise ukuboko ku buryo ushobora kugira ama analyse ushobora kurungika amadone ivyiriko iraraba ikabiri totalement intelligent. Rero uno munsi aho niho tugeze, niho ndiko ndagerageza gukora kugira ngo ndabe yuko ejo ndazi yuko abarundi hariho abarundi bafise amafaranga, ndifuza yuko habaho abarundi bavuga bati turakwizeye, turizeye n'umugambi wawe, turashizemo umutahe tugire uruganda. Ikindi kintu nogira meme comme ni recommandation, ndifuza yuko hobaho ini commission ya recherche et développement mugabo recherche fondamentale. Ni recherche utavuga uti ndakora no munsi ejo nzoba natanze amafaranga mbame nzoba nayagaruye, mugabo ni recherche iri novuga ati ni recherche de base imwe uza kuvuga uti ndiko ngerageza gukora amakaptere, gukora ibintu bishasha, niho byo dufasha kuraba yuko ugwaruka ruriko rurakora ivyo bariko barakora. Iyo komisi izobijejwe iki? Kugira monitoring y'ugwaruka ruriko rurakora, kugenda bakabaklasa par domaine ya recherche et développement, domaine ya abageze kubishira mu ngiro n'abariko barabikorera muri recherche fondamentale, hakaba rero n'abandi bavyaplika bakagabura ivyo bisata, ntamwe bikunze kikaba kiri en parallèle na PAES, byo bari vyiza. Hariho abandi nabo usanga ari abajeune batagirirwa ibakwe yo kugira amanota menshi ngo baronka amabosi. Ndifuza yuko hobaho igisata ca bourse temporaire kiri parallèle n'ibi bya bourse, nka hamwe bavuga bati abajeune bangahe bariko barakora, reka tubarungike mu bihugu biteye imbere, bagende bagire une visite d'étude, bakagenda bakaraba sur le sol du gouvernement, bakaraba aho abandi bageze, ibyo bakora, ibyo bakoresha, hama bakabigarukana ku vy'Afrika. Ico kintu cyofasha cyane ugwaruka. Hanyuma hagaca habaho un financement à risque iri parallèle na PAES, kuko nk'uno munsi sinshobora kuvuga ati reka nsimbe nkore ngende muri PAES nsabe ideni nzoriha mu myaka 3 alors que même les recherches ndazibandanya, kuko uno munsi ibyo nkora ntegerezwa kubidevelopa, kuko nta wundi arabikora, ntegerezwa kubikora ari jewe ndabihereyeko, ndiko ntanga inzira ejo nije bazorabirako nkagira manuel de développement y'ico gisata. Rero biragoye ingene noce ndagishira kuri marché kitaraba na fonctionnaire. Hariho le capital risque byo dufasha cyane gose, ariko hariho iyo commission coba ikintu kiri présentable localement même à l'international, aho byofasha ndisu abajene benshi cyane bari muri recherche. Murakoze cyane, murakoze. Ubu ntubona ko abarundi bataye kumenya amahera bahembwe yabo. Uwo muntu yaduhenze byagenze gute? Oya nimwiyumvira, abo turaciye ubwenge, je ndatwenga nkumva. Uraza amaprix twahaye abantu bitwa ngo remeyere contribuable. Umukomeresa atsindiye isoko muri leta agaca yunguka imiliyaridi 3, agaca atagikori kuri yayandi leta imuhaye, bagaca bandika gorosete, avuye mu kigega barayaguhaye, havuye ko akamanyu gatoyi baguhaye menshi, havuye ko akamanyu gatoyi uci utaga kwikori, ugaca witwa umutanga kora kome, bagaca baguha prix. Ni wiyumviye umufonctionnaire ku mushahara bagakurako ipe, bagaca bandika muri finance ngo rosete, ngo rehosete, amahera avuye mu kigega havuye menshi haje makeyi gorosete. Wa wundi yaduhenda arazi yuko ndimuproduiza, aca kuzanira ifashanyo ngo apwi budgetaire kugira uronye uzohembwa mu mwaka uza, kuko urumva turabakonsomatere gusa, kugira mu kwezi kurumva ati apwi budgetaire 58%.
mugahembwa ubundi bahagatangira akakuzanira kugira gusa amazi ntuze wige ugume ubona ko amaheru yafise kuko ugumuhembwa gusa kuvuka gushika uzorinda ubu mwimvira iyo yesheke twagize kuva Burundi bwikukira uvuze ngo kurima ngo guhamba amaguru ngo ukibona kurima ko ari ukwihamba umuntu agiye mu burimyi bamwita Nyarucari umunsi umwe ndamushikiranganje ntwaro hagati nyene nagirishije inama kujya bene gihugu mugirana inama ndababwira abarimyi no mutegeza kunyereka iy'amaheraja yanyu ni 80% y'umushahara w'abafonctionnaire uherera mu barimyi kuko bararya ni mu bibaha ku buntu none ayo mahera cajaye ubu niho ntanguye kubona mbonye ingene abarimyi bariko baraduga niho nabonye ivyo ari vyo nabibonye ubu je ndibuka ushora imbegete y'ibijumbu ikakuvuna umutwe bagaca baguha inoti y'abiri amahera abiri ugaca usanga ikiro c'umunyu kigwa 5 imbegete urumva imbegete y'ibijumbu urumva ifo kushora imbegete 10 z'ibijumbu kugira uronke ikiro c'umunyu none bari gutungira amajana bacafata ingingo bati je ako nzimbwa rero ati narataye amaboko ubu rero ngira ndimi ivyo nzorya gusa kuko urumva abo bafonctionnaire bayarose baguha ifaranga n'imeya ayandi bagaca bijanira kwinywera urwagwa kuko yabazi ko mu kwezi kuza ya rero aho navuze abafonctionnaire abizi urumva nibo bari kudukanuza kugira du produits ugiye mu gisoda ho karakaroge kuko mu gisoda ho n'umushahara urawurya wose sample ukajana mu nzoga abandi bajana mu maraya kuko wambikwa n'igihugu ukarya igihugu ukwezi ugahera hanyuma mbwira upasi ucuja ngo kuko twakuze rero twebwe ikimbabaza iyo conscience amaze kuyibona ni bake muri twebwe dukuze nico ituba nasanze igituma indyane twama turiko turaryana twabaye benshi ntitwaba tukikwigwa ugaca uvuga ngo vaho nanje ndahaje ngo mbisa jewe nzoshikirwa ryari amacakubiri agacaza eheraba abahariya muri iriya ntara bo barose twebwe ntitwarose injyane zigaca zitangwa tujyanira iki ubusa twese turiko tujyanira ubusa uruhombo twagize ngubwo ivyo birafekta umutwe gushika ubu hariho umuntu atari kwahembwa na leta yumva ko apfuye hariho umuntu utamubwiye Bujumbura kandi bomubarira naho Bujumbura ahubwo nk'umuntu atagira akazi uri Bujumbura ubaho gute utabaye mu escrow wobaho gute nta muntu n'umwe Imana yaremye ngo azaba umukene kusaba gutya nta n'umwe Imana yaturemye twese tuzerutunge twihe tube nta mana Imana yaturemye tugira amagara meza tumererwe neza mugacaza shetani nayo ikiradupfuka ituzanira mauvaise esprit niyo rero usanga benshi twakuriye ko ico gihe narumva nk'abana sinari ntibari bwakunde ruguru ava ngo mve ngo papa ngo ruguru ndabwira nta kibazo mwebwe murakoma muri ubwo Bujumbura bwanyu jewe nzoba ruguru ni kwa gatandatu nzoza ndamanuka ndabazaniye ivyo kurya muzogindwi yose uko zoba ndiko ndarima nirendi bugiye ku mashuri naje nca nidugira ngaruka ni jewe abafonctionnaire bazoja ku kazi nanje nje ku kazi batahe ntahe banyirengwe nk'irindi kuko naje nzoba nkori wanje bazi kunanirwa kwiha akazi ngo ndindiriye uzova akazi iyo isheke twagize sinifuza ko kwama tuyigira il faut créer une génération nouvelle jewe nita mwebwe ugwaruka nk'inkoni twebwe abakera dutegerezwa gukomeza kugira tuyishimikize none ngaha je mfise imyaka 65 ntegerezwa kubona yuko inyuma yanje hariho uwo nishimikiza nkumva ko ndyamye mvuga nti ndisinziririye ndaremye hariho abariko
barakora ibikorwa ku buryo amabarabara ariho ninagenda n'akaduga nzoca mu ibarabara ryiza nzokwivuza mu bitaro vyiza kubera iki abariko barakora bariho uburimyi ajya numvise uri kwagira mu burimyi abagira ubushakashatsi mu gufasha mu burimyi haje numvise icari ku mutima gitanguye kururu kuko jewe ndumurimyi hari ndumurimyi kabisa n'ahantu gushika ubu ntaraheza gusoroma ibigori ndacasoroma ndazi ko ibigori sinzobura itoni n'imiburiburi 80 n'imiburiburi yuko baguma basoroma Endo umurimyi rero mperuka gusoroma umuceri hagiye ubanza ndumurimyi oro rero reka ndababwire ko ndumurimyi umunsi umwe hari bubanza nyene abakozi baca banyaka 7,000 ndabaza mbwira je nkurishe 7,000 ku munsi raba ingene mungana nzokunguka gute ati mutama ushaka udutegere ngo hananje sizi wanje umurimyi mpembe 4,000 ngo ahi wawe ndya 3 gusa ndikuvuga bwiye iki setup hardware ndashaka kuja kwirimira wanje ndaje nari guhemba ndayihembe ndabiraba ndiko ndazunguruka ubu sinzi ko we mubibona abantu bariko barwa kutuzu twiza umuntu ariko yubaka akazu keza menya yuko ijya ni dividende abapeiza aho arabitwa Nyarucari uno munsi ni bariko bakutuzu twiza umutamakazi ubu ntagifata taxi vero afata taxi moto ni ubuzima ariko buraduga nca ndavuga ntubu rero babonye yuko agriculture irimwo business kandi muri ravye igihugu kiriko kiraduga amakomine ubu ariko aragira ikigega kiduga kubera abantu barimbura bagashora komine Mukike bambwiye yuko gushika ubu ntibashora munsi y'itoni 80 z'ibiraya ku munsi murumva ayo mahera yinjiye mu komine ya Mukike ku munsi ifuso zirajanye ejo zizojana hirya y'izojana namahera ariko aja mu komine iyo komine mwumva imeze guto iratunze kandi ubuyibonye gutya gusa kuraba mu maso urayibona ko ari komine agriculture rero hajya nace ntabwo kwimvira icambere twe tarondera ama machine baga umuntu azi ko ari umurimo nabararondera tracteur abakozi ejo uzobabura aha rero jewe muri ko mungirira solution kuko urimye nk'hegitare 20 z'ibigori urazi gupompa impongwa birabananije hariho nkande mi hegitare twagize sheke urumva barapomvye bakaba bahashika ubwanyuma bahageze ko bataha bapompa basaga bahageze ubwanyuma nzasanga ende mi hegitare narayihomvyeko none wumva nkoresheje bwabo higa bwanyu iyo sheke zoyigira wavuze ibintu byo kurima n'ingogo umwanya mutoya ihegitare 20 udakoresheje abakozi 200 emwe uzozeza ryari iseziba yaheze je ndafise ikawa ibiti 10,000 harose nk'abakozi 80 babaye 20 baheza kubagara hahandi bahera hamaze kurara turiyumvira urumva aha emwe nkiyo solution muri ko murazana emwe muzobona none erega kamaro k'amanama hajya bababonye hajya hariho publicité yabaye emwe najewe nimugire ngo haragahembwe mugiye kundonka namutantorera ama solution muri agriculture nzobahamagara tuje kuri tere ibi mwavuze kuvomera je nazanye abazungu bo muri Afrika y'Epfo kundabira ingere shobora kuvomera imirima muci azoguma baranyereka basaga n'ivyo nariko ndafitira igitari vyafo kandi aha rero usanga abahinga tubafise muri urugwaruka nyene mu bukaja guhiga ubuhinga handi